Tubaramutse twongere tubahe n'ikaze mwebwe mwese mukurikirana imbonesha kure BTV Burundi n'umwanya mwiza w'amakuru mu Kirundi, amakuru aja kuba ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Ikibazo c'amazi ngo kigiye gutorerwa umuti kuko hari ibikoresho byamaze gushikanwa i Bujumbura, eka ngo hari n'urugomero rw'umuyaga nkuba ruza gwiyongera kuzari zihasanzwe rugiye kubakwa. Twabibateguriye murano makuru. Hagiye gutangura mu ntara ya Gitega ihinguriro ry'amakaro yo gushariza mu mazu ngo bikazogira akamaro kanini kuko ayahora ava hanze ubagiye kugurirwa hano iwacu. Nibi nyene twabibateguriye murano makuru. Twabateguriye n'ayavugwa mu yandi makungu, aho mu burengero bw'igihugu c'Ubwongereza havugwa imigumuko yahanutse kwiyicwa ry'abigeme batatu, ariko ngo igipolisi kikaba kiriko kirasubiza ibintu mu buryo. Saya gusa twabateguriye n'ayandi, sangwa ikaze. Ndasubiriye kubaramutsa, nari mpejeje kubivuga. Ikibazo c'amazi ngo kigiye gutorerwa umuti kuko ibikoresho byamaze gushikanwa i Bujumbura, eka ngo n'urugomero rw'umuyaga nkuba ruza gwiyongera kuzari zihasanzwe rugiye kubakwa. Bivugwa na Engineer Jean Albert Manigomba, n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso. Agiye kwibonekeza akarusho mu itangwa ry'amazi inyuma yaho hashikirijwe ivyuma bishasha bakoresha mu gutanga amazi, bishikirizwa n'umuyobozi w'ishirahamwe Regideso Dr Ingenieur Major Jean Albert Manigomba. Byace dusubiriza amapompe yose yo mu gihugu cy'u Burundi, menshi tuzoyasubiriza, menshi kuvuga yashaje nkayozo yasubiriza kuko mwabonye nkaho twagiye kuri gas station de pompage ya mbere yo kw'iradio bambe yo kuitanganyika, mwabonye yuko hateza kuba ariko bakora zitandatu, bariko bakora zitatu zonyene inusu, kana zo yinzo zitatu zakora nazo nyene zirashaje, zatanga umwimbo muto cyane, aho zatanga hafi y'inusu y'umwimbo zategereza gutanga. Umuyobozi w'ishirahamwe Regideso abandanya amenyesha ko hagiye kubakwa n'urundi rugomero rw'amazi rushasha kugira amazi aboneke ku rugero rukwiye, kugira bene gihugu bakwigwe niko tugindi station de pompage nininya imeze nk'iyi. Niyo rero turategura kuzokora mu misi dufatanije n'abadufasha. Mwomenya ko kwigenekerezo rya kabiri imyandagaro ama megawatt ashika ku 10 yatanguye gukoreshwa mu rugomero rwa Kabu ya 16. Hagiye gutangura mu ntara ya Gitega ihinguriro ry'amakaro, ivyo navyo ngo bikazogira akarusho kanini cyane kuko ayo twahora dukura hanze ubu agiye kugurirwa hano mu gihugu. Kurikira. Ubwoko 13 bw'amabuye y'agaciro nibwo buherutse kugirwa ko ivyigwa n'ikigo cyo guhingura amakaro mu ntara ya Gitega mu ntumbero yo kuyahinguramwo amakaro yo gushariza amazu. Pierre Claver Ngenze Buhoro arongoye ico kigo amenyesha ko Uburundi bugiye kugira akarusho kuko ayahora ava hanze agiye kugurirwa hani wacu. Yo twaje kugura ishingwa cyo kurondera amabuye atari ko rakoreshwa kugira bafise akamaro kanini mu bindi bihugu, twakuramo ibyo gukora amakaro, amapere d'ornement n'ibindi kugira dushobore kugabanya importation y'amakaro n'ibindi bikora mu Burundi. Rero ibyo nashe bitangura na 18 aho twashoboye kuzungura ku Burundi bwose, amabuye dushobora gukora akavamo amakaro. Gushika ubu tugeze ku bwoko 13 butandukanye dushobora kuzokata kugeramo amakaro dukoramo amajambo y'amapyutomba n'ibindi byinshi. Aranamenyesha kandi ko n'ibisigarira biva mu vyo bakoresheje ngo bizovamwo umwavu wo gutabira isi ndimwa. Yamwe tuje gukata abari amafeye atuzana muri mu mashini ya traitement. Tutashobora kuronka dushaka kuya polishinga kugira tubone une surface brillante
ngaha dushaka yaja hamwe n'amapisine dushaka yaja mu makwizine dushaka abapiyeto byose dushaka tubiherezaga hanyuma tukabizana muri hangara abantu batora baza kuguriramo ivyo bintu turakoresha amazi yose dukoresha turasubira tukayatreta akagaruka muri izindi bimwe bisigaye ico twokwita les matières en suspension havamwo le sable fin ikora muri génie civil hakavamwo n'ivyo twokwita intabire kuko haravamwo ivyo bita amaferomanize cyangwa intabire dushira mu mpuze mu mirima. Tubamenyeshe ko ubwo bwoko bw'amabuye bumaze gutorwa mu ntara zitandukanye nka Gitega, Muramvya, Bujumbura, Rirare, Bururi hamwe na Kayanza, nayo ngo mu ntango z'umwaka wa 2025 hazoba habonetse amakaro ya mbere. Fabien Ndikumana, umushingwamanza ahurikiye mu rwego rw'abashingwamanza b'Ibujumbura, asigura ko kugira umuntu ahanwe n'itegeko ari uko riba ryanditse mu gitabo c'amategeko kandi rifise n'ibihano bitegekanijwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Areroris Ndongozi. Igihe umwene gihugu ahanwa n'itegeko nuko iryo tegeko riba ryanditse rikaba kandi ritegekanye n'ibihano urirenze ahanwa, bivugwa na Maître Fabien Ndikumana ahurikiye mu rwego rw'abashingwamanza b'Ibujumbura. Umuntu ugira guhane kubera abonyanze itegeko arari gusomera akari kwereka iryo tegeko akaca kwereka n'ingingo y'iryo tegeko wahonyanze akakubwira ingene iyo ngingo ibitegekanye kugira ntahava guhana uko yiyumviriye. Mu by'ukuri nimba iryo tegeko riba rihari ivyo ni ifoko uwo muntu agira guhane avyerekana, ariko ashobora kuba bavuga ngo ni naka ngo arasohoye itegeko rivuga uku ngo ntawe uzohagarara muri iki gihe mugabo ugiye kurirondera ataririho aho muca mwumva yuko ari uwo mutegetsi agomba kuguhana nimba ari umupolisi aba ari kagira abi d'autorité ou abi de pouvoir mu gihe atategeko akweretse yishimikije. Arasigura kandi igihe umwene gihugu adashobora kuvuga ko itegeko rimuhanye atarizi ico bita loi mu gifaransa canke décret canke ordonnance. Fate duhere kuri iryo rya mbere, itegeko bwirizwa riraca muri parlement hanyuma rikazoba promulgué par le président de la République hanyuma rikazoba publié muri BO. Ni ukuvuga itegeko riba ryamenyeshejwe riba ryakwije inzira ricamwo kugira ritangure gukurikizwa. Murazi ko bahora bavuga bati ni renaissance inyorera ruwa. Sukuvuga ko abantu bose iryo tegeko ryasohotse baba barizi mugabo rero ryarafashe inzira yose ribwirizwa gucamwo kugira ritangure gukurikizwa. Ntaweheze rero mwavuge ngo Jesse narindarizi ntirimfata. Ivyo biruko mu gihe hibonekeza kenshi abene gihugu bahanwa mu bisata bitandukanye ariko batari bazi ko ivyo bakoze ari amakosa. Hariho utubazo tumwe tucibonekeza mu gutegura imigwi y'abanonotsi baserukira igihugu mu nkino za Jeux Olympiques dukwiye gutorerwa umuti kugira abaserukira igihugu bitware neza, bishikirizwa na bamwe mu baherekeje abo banonotsi mu gihugu c'Ubufaransa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Gilles Verne Nakimana. Nyuma y'aho abanonotsi batari bake baserukiye Burundi mu nkino za Jeux Olympiques mu gihugu c'Ubufaransa basezerewe, Samuel Niyubahwe yagiye aherekeje abanonotsi nk'userukiye leta. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru bagenzi bacu bari mu gihugu c'Ubufaransa, yamenyesheje ko mu gihe abanonotsi b'Abarundi boronka ahantu heza ho kwimenyerereza bo kwitwara neza kurusha. Mwimbu tuwakira neza mugabo turacafise agahatsi ko twebwe turavye nk'ibijanye n'ivyibibuga aho bitegurira turacanyuma cyane, ndetse n'ubuhinga bw'abasanzwe babamenyereza nibaza yuko buba bukiri inyuma cyane. Twebwe rero tuvuga tuti hamwe abanonotsi bacu boronka ahantu bimenyereza hameze neza bakaja kugwego kubimenyereza hamwe n'abandi, turabona yuko ibintu vyogenda neza. Nk'ubu ndagwaye akarorero nk'umuntu wo muri Jido yakinye n'umukinyi mwiza cyane mugabo kubera tutamenyera ivyo dukorerako
nivyo nohava mvuga kubera atamyimenyerezo yo bikomeye cyane n'urwego ruhanitse ko abandi bose usanga bimenyereza iburaya aho turi basanga bafise n'abahinga babimogoreye bakomeye cyane kuduzumbya cyo usanga twebwe usanga turi hasi. Nyako bwa Salvatore Bigirimana arongoye umugwi wajanye nabo banonotsi amenyesha ko hari ibintu bimwe bimwe bitari bigikwiye kuguma vyibonekeza ndetse harimo n'ikibazo cy'umunonotsi Rodrigue Kwizera atabonetse mu ihiganwa. Iminsi yose birabaye kuri mu bihumbi 2000 muri Tokyo no ngaho ugasanga hariho ibintu abantu batari ko barumvikana ko ngo abagenda ni bande ngo ivyo oye ntivyari bikwiye kuba kuko n'ibintu bibera ku mugaragaro umuntu ukora araboneka hanyuma bamwe bose bakaba bakora ibiri mu vyo bateza gukora nyene. Ico ni ikintu nibaza yuko twogira ko akigoro kugira ngo ibintu bigende neza abantu bagende batekanye atamajambo ariko aravugwa inyuma ya delegation y'u Burundi. Kubisanzwe umukinyi agwaye club yiwe irabimenya, umumenyereza wiwe arabimenya, amaze kubimenya akabibwira abamutwara nawo iyo biba uko nibaza umumenyereza akamenya ubuzima bw'abakinyi biwe hanyuma akabisigurira abo biraba. Nk'icyo ni ikibazo nibaza kitari gikwiye kubaho hanyuma abantu bose bagasenyera ku mugozi umwe. Ivyo biruko mu gihe inkino za Jeux Olympiques zitabiriwe n'abanonotsi bashika 10,500 bavuye mu bihugu bitandukanye, Burundi bukaba bwaserukiwe n'abanonotsi 7. Imbere yo kurangiza ano makuru yacu dukubitire aho hanze y'igihugu gato turaba yavugwa mu yandi makungu dushikirizwa na mugenzi wacu Ani Lorine Kakunze. Abajejwe umutekano baraserutse inyuma yaho amahoteli ajejwe kwakira ingenzi zisaba ubuhungiro zari zigamijwe gutegwa n'abagizi ba nabi kuri uyu w'Imana mu Bwongereza. Ivyo bishitse inyuma yaho hishwe abigeme 3 bishwe bacumiswe imbugita kuri uyu wa mbere mu buraruko bushira uburengero bw'Ubwongereza mu gisagara ca Southport. Ico gitero catumye haba gutanga makuru atariyo aca ku mbuga ngurukana bumenyi kubijanye n'idini n'amamuko y'ubagirizwa ico caha. Keir Starmer umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza avuga ko leta igiye gukora ibishoboka vyose abo bagizi ba nabi barengukishwa imbere y'ubutungane. Kuwa mbere isoko mpuzamakungu muri Aziya ryagabanutse ku rugero runini. Igisagara ca Tokyo caranzwe n'igabanuka rinini ry'amanota bitigeze biboneka mu gihe Seoul na Taiwan bigenda bigabanuka. Igiciro ca Nikkei cerekana umugwa mukuru w'Ubuyapani cari kimaze kugabanuka ko 5.8 kwijana kuwa gatanu, caragabanutse ko 12.4 kwijana kigera ku manota 31,458 kigabanuka ko amanota agera ku 4,400 mu mezi 3 kirenze kahise yacu mbere caturutse kwikoroka ry'isoko ry'amafaranga mvamakungu muri gitugutu mu mwaka 1987. Igiharuro kinini ca Topix cagabanutse ko 12.23 kwijana kugeza ku manota 2,227.15. Igiharuro ca TAIEX co muri Taiwan cagabanutse hejuru y'8 kwijana naho Kospi i Seoul yagabanutse ko 9.6 kwijana. Isoko ry'amafaranga y'agaciro mu Bushinwa ryagabanutse cyane aho igipimo ca Hong Kong Hang Seng cagabanutse ko 2.7 kwijana. Igiciro ca Shanghai 1.4 kwijana naho ca Shenzhen 1.8 kwijana. Nkuko vyatangajwe na Wu muri Paperstone ngo imbarutso yo guhita itera iki kibazo bigaragara ko ari iduga rije giturumbuka ry'iduga ry'inyungu ryatangajwe na banki y'Ubuyapani. Nino ngaha rero tuciye turangiriza ano makuru twari twabateguriye, tubakengurukire mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikirana.
tubatumirira kubandanya mukurikirana ibiganiro bica ku mbonesha kure BTV Burundi naho ubutaha.